naho muba mubona amahoro n'umutekano bihari, hari ibindi bintu bigenda biraciramwo indongozi bigatuma igihugu kidatunganya nkuko categezwa gutunganya. Aha dufatire nko ku ndongozi zimwe na zimwe canke abarundi bagira ingendo yo gushaka gutunga bimwe birengeye urugero canke bigatuma bashaka kwerekana yuko baruta abandi. Ico ni ikintu gikomeye cyane kuko muramaze kumva nk'amafaranga bayanyurujwe n'ibiki byose. Ayo mafaranga idakoze ivyo leta yategezwa gukora, amabarabara, inyubako n'ibindi, birumvikana ko imyidogo ikiba nyinshi mu bene gihugu, bigatuma na wa mutekano mwari mufise hariho abantu basima imitima. Ico rero ni ikintu naco baganiriyeko. Ikindi twokorikiza ko muramaze kumva yuko mu gihugu bavuga bati ibintu vya yegeregere vyarahagaze, mugabo murava mutangara mwumvise yuko hari abantu bamaze imisi muri yegeregere. Atewe ni bande? Abantu bajeje kudandaza igitoro. Twarababwiye yuko hari ingingo zishobora gufatwa kuko ikibazo aho cari kigeze c'igitoro mwari mwabonye cyamaze kumera nk'igitumbera, mugabo hari abantu banse kudandaza igitoro kandi namwe mwamaze kubibona imirongo yari yagabanutse y'abantu bafata amabisi irongera agaruka. Ubu rero harageze yuko ingingo zifatwa. Ingingo rero zizofatwa sizindi no gufata ajya ama station yabaje abantu banse kudandaza igitoro kijemo, hanyuma kidandazwe gishikira bene gihugu boroherezwe, hanyuma abo bantu bace bafutwa ku rutonde rw'abantu bari bajejwe kudandaza igitoro. Kuko abashaka gukora uwo mwuga barahari, badashaka kudandaza igitoro bazokora n'ibindi ntaco bitwaye. Murumva rero yuko nk'ivyo abenegihugu bari bazi yuko bari bamaze koroherezwa. Yuciye ahahora isoko ya Bujumbura ku mugoroba nk'aya masaha ya 12 niho ubona yuko bitaba bimeze neza. Ikindi umuntu yokongera ko nikijanye no butungana, abacamanza hariho abadagifata umwanya ngo basome neza ibijanye n'akazi kabo, ugasanga nk'urubanza baruciye, ariko rwa rubanza iyo yicara neza rurabe rwari kugenda neza. Aho rero nyinshi mukuru w'igihugu aba yasavye yuko abacamanza bo kwitonda bakaraba ati mbega hoba hari urundi rubanza gwagwa rusa n'uru, ati mbega uwo rucuku vyogenda gute. Ikindi umuntu yovuga mu burongozi bwo hasi nko mu gisagara ca Bujumbura, aba chef de quartier bamaze kwigira abantu bakomeye cyane, ugasanga bararenganya n'abene igihugu. Muramaze kumva naho bagurisha amatongo ya leta. Ivyo rero biramaze kuboneka. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yasabwe yuko yohagurukira ico kibazo bitaramera nabi. Kindi umuntu yovuga ni ikintu kijanye ibidandazwa twari tumenyereye nk'isima, ibinyobwa vya brasserie, isukari yo iraboneka nta ngorane iteye, mugabo ibidandazwa ubushikiranganje bw'ubudandaji buvuga bati igiciro niki mu gihugu cyose. Dufate nk'intara ya Muyinga, murabona ko ugeze Muyinga uje kurangura isima aba ikamara magambo canke za ruzo na he, mbega ajya amafaranga yayishikanishije ko burya yoca dandaza kuri ca giciro kimeze kujya nyene, ubwo hari akanyungu yokuramo. Nyene cyo mukuru w'igihugu rero akaba yatanze intumbere yuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati niyo ubudandazi hamwe n'ababura amatari bagiye kongera gukorana kugira barabe yuko ivyo bintu vyogenda neza. Ikindi twovuga ni ibibazo vyari vyaragiye muri Sentebe, mugaba Sentebe mukamuzi ko yahagaze. Aho rero izo manza zirabura ukuntu zibandanye. Icabonetse mu misi yaheze nuko muri Sentebe gwatanguye ari nk'ugwe gukumvikanisha abantu, kunywanisha abantu, mugabo ingendo yagiye kuboneka nuko umengo abari bashizwe imbere bagiye kubimera nko kubikora nko kumengo ni mu butungane. Ubu hariho umugambi yuko imanza zahora muri Sentebe zishobora kuzokwimukira muri wa mugwi ujeje kumenyekanisha kumenya ukuri no kurekuranira severe, kugira ngo kibe nk'igisata cyo muri severe ibibazo vya Sentebe bizo bigirwamo. Kene umuntu yovuga ni ikintu kijanye na fraude. Muramaze imisi mwumva yuko twebwe abantu tiko turidoga ngo biciro vyaraduze vy'ibintu, ibiharage, imiceri, amafu n'ibindi. Ariko abarundi twebwe nyene ni twebwe tugenda turabundabunda ivyo nyene tubishora mu bihugu bibanye.
iyo bimaze kugenda rero bigashikaye amafaranga we wayaronse ugarutse mu Burundi ivyo bintu nta biba bihari naho ubu yafise uca usanga vyaduze nubundi wurahahombera ikibazo kijanye n'ibi bintu bitwa fraude leta y'u Burundi izogihagurukira hari n'ibindi vyinshi bavuze nk'ibijanye muri byo gushaka gutunga birengeye urugero nk'abantu bafata amafaranga bakayabika muhira ugasanga ku isoko ntayahari n'ibindi ivyo nivyo leta y'u Burundi izohagurukira